waruzi ko Sadbi directement wenyine ari umupromota Lolilo ntabwo afunzwe sivyo ko Lolilo hari umunsi yigeze gutegura igiteramo ca ruguru urumva ruguru igiteramo kwinjira yari cari 1000 francs cari igihumbi kimwe c'amarundi ubu hari umwembe ni 2000 umwembe umwe ono umwembe wo kurya kiya chama ni 2000 ariko Lolilo yakoze igiteramo umwe yani gisumba agaciro n'umwembe yanzoga support yari 1500 urumva yarasumba agaciro Lolilo kwinjira kuraba Lolilo wasumbwa n'umuntu anywe support aramuntumako jewe ndamukwepa arondera famba aramukwepa aradutuma abantu turabakwepa arumva rero umunsi umwe tuko turakora igano na Frima Boy turamubwira Frima ati Frima mudanganye Lolilo kama nafungwa uone usikie Frima chashiraho paga aramutelefona Lolilo asikaka ni aje salama uko poa niko poa kabisa usalama sana kabisa alhamdulillah ase sasa kaka ule petit koresha umwanya nafungwa umumkamata yaratamvye nabwo Silva ndahari mbwira acarabimbwira rero uba nari njyamye umugore wanje nyene ambaza 10,000 baje ndamubwira yuko atavyo nzaho biri aho nyene ansimbirako aja kumavya arakata guys nizere ko mumeze neza ku yindi curo turagatse turi kumwe na koresha umwanya meze neza original ngarutse kwa kundi nyene nibibazo vyanje bibiri canke bitatu kibazo canje ca mbere kivuga kore twaheruka kubona upost ifoto ya Lolilo twovuga yuko yari mu rukiko donc kwa opeje uko no bivuga yambaye amapingu minoti none vyukuri Lolilo arafunzwe kwanza iga foto wayikuye hewe na kwanza nakubwire ki urabona jewe ndi mu bantu mengo bari hamande yumva mengo baraponda cyane muri Lolilo urumva mugihe jewe mu mutima wanje je ndazi neza yuko atagwa aho ndamufite ariko Lolilo ntabwo afunzwe sivyo ko Lolilo hari umunsi yigeze gutegura igiteramo ca ruguru urumva ruguru igiteramo kwinjira yari cari 1000 francs cari igihumbi kimwe c'amarundi ubu hari umwembe ni 2000 umwembe umwe ono umwembe wo kurya kiya chama ni 2000 ariko Lolilo yakoze igiteramo umwe yani gisumba agaciro n'umwembe urumva ico gihe support yari 1500 yanzoga support yari 1500 urumva yarasumba agaciro Lolilo kwinjira kuraba Lolilo wasumbwa n'umuntu anywe support yo turabwiza intambara kwere turafakira turavuga ati oya ndavuga ko mwakitse kubigwanya cyane mwe na famba yego cyane gose rero Lolilo biramubabaza acarondera umuntu aramuntumako jewe ndamukwepa arondera famba aramukwepa aradutuma abantu turabakwepa arumva rero umunsi umwe tuko turakora igano na Frima Boy turamubwira Frima ati Frima mudanganye Lolilo kama nafungwa uone usikie Frima chashiraho paga aramutelefona Lolilo asikaka ni aje salama uko poa niko poa kabisa usalama sana kabisa alhamdulillah ase sasa kaka ule petit koresha umwanya nafungwa umumkamata yaratamvye yararyohewe gwacha kurumbia bari kaka madakara peti ngo akaradabu ngo bakafunge bakakomeshe urumva bakapige kabisa ngo bakakomeshe kafungiwa wapi ucyango nasikia furaha kabisa aho tuko turavyumva avuga tunawasikia jamaa rero after ubu na jewe director itwa Pops director akora ama video ngiye wazura muzi ndamuzi lo type yakoze
indirimbo ya Lolilo ariko akora video ya Lolilo rero ari ukungene director aje gukora video hari igihe ashobora gufotora ifoto ya kimya cyangwa akayigufotora akayiguhereza yayikoze rero yari foto yiri mu Lolilo ari mu butungane ariko minote yani ni indirimbo cyangwa n'ukuri ni indirimbo bari muri shooting y'indirimbo rero director Pops acara yindungikira yibaza ngo ayihaye Lolilo je nanje nibaza ngo amaye content ngo arafunzwe vya serie ariko ndavye ingene image isa ndavuga ati no inabwo ari surprise iyi ni video iyi ni foto yo muri clip kabisa ari kara shooting indirimbo sivyo ko rero n'umurimvya akunda gukora ama video cyane rero nanje ndahita ko mvuga ati Lolilo mu mimba ndanezerewe caja kuba vyabindi yabwira Frima ngo araryohewe naca ndandika ati ndanezerewe Lolilo atangura kuyiplant aramurondera Pops naje rero Pops yandondeye ndi mu kazi sinari hafi ya telefone ndavyibuka rero barashwana urumva mu peti Lolilo ibaje ngo ni mission kumbe Pops nawe yihenze yihenze ko Pops n'umuntu je tukunda kuyaga kenshi na urumva bariko barayaga muri ico gihe umva ama video muguma muyaga rero yarihenze kandi vraiment nambabarire yabimbwiye post imaze ko mari mwijoro nayipostinze ku nko saa 5 du matin yabimbwiye mwijoro yari yamaze umwanya muremure cyane babibona bari babibonye umva kuyifuta no kutayifuta biba vyamaze guparangana bari cyo kimwe Lolilo nashatse kumusubiriza mu ndumana ivyo yaryohewe ngo ndafunzwe nanje se ndamwereka ati nanje ndanezerewe ariko jewe nari wewe yarazi ngo nukuri ndafunzwe ariko jewe nari nzi yuko adafunzwe vya serie ari clip uko niyo mpamvu nabikoze ntabwo afunzwe kuko yaba yarafunzwe sijeje mwari kubibona ko mwari kubona mu bantu benshi kabisa ejo nimbatari hirya ejo twarabonye postinga ifoto ya Silva mushirako ibintu nshobora kuvuga Silva cameraman wanje wa kera Silva cameraman wanje wa kera nukuri Imana imworohereze cyane yafasha ashira umugore mu nzu ashira umugore mu nzu baravyarana umwana Darcy Troapie umukameraman muri waka niwe yambwiye ati kaka erega Silva amavya bahaswe kuyaca ati bande yabimbwiye uko nyene bande kuba mugore wiwe man jere ndabifata minenegwe avuga ati ashatse nyene kuryosha inkuru ko twari twicaye ahantu turiko turasangira ati ashatse kuryosha inkuru gusa rero niho bukeye kabiri nabona message ya Silva ndondera kuri WhatsApp tibiteko jambo ndiko ndagutelefona ni witaba siniko nagutora ndagukeneye nabwo Silva ndahari mbwira acara abimbwira rero uba nari njyamye umugore wanje nyene ambaza 10,000 baje ndamubwira yuko atavyo nzaho biri aho nyene ansimbirako aja kumavya arakata amenyo amavya kwa gucika bro gucika yarahekenye ku buryo akomereka mani bro ni ibintu kandi ko nabivuga umengo ni black ariko ni vyasira babibonye kuri page yanje ni vya sérieux bro naraberetse na témoignage na message nayiberetse yanyandikiye sivyo rero bugitondo man baja mu butungano burya ari ikintu yamucumisagiye yafashe imbugito umugore afashe imbugito ngo amucumite sinzi ukungene amwikuye ariruka acazana abajeje umutekano baca bafata umukobwa mutwara mu gasho erega bukeye umukobwa acava mu gasho baca baramurekura baca murekura baza umuntu atwe kwica umuntu amaraso ari karavirana umuntu ari kwa muganga yataye ubwenge ariko umuntu baramurekuye mu gasho urumva rero Silva gushika kuno saha nta kimuvugira afise na muntu umwe afise iyo muvugira kuri ivyo bintu kubera urumva uyo mugore yaranambwiye ngo aguma mutera n'ubwoba ariko reka ndakubwira ikintu ejo nibitega ikiganiro je na Silva so gishirako je Silva nzomukoresha ikiganiro abibabwire basi wenyene ubwiwe ndibaza muzoye ko ndiko nabivuga kucumengo mengo we nta muntu afise sivyo eka azovyivugira kabisa ndaheruka kubona post ya Sadbi aposta undi mu promoter mugenzi wanyu Dosti biboneka yuko
abemera mbe waruzi yuko ashobora kuba bemera Sadbi none waruzi ko Sadbi directement wenyine ari umupromoter warubizi ko Sadbi ari umupromoter oya Sadbi n'umupromoter umupromoter gute ko atamunsi rumwe turabona Sadbi afite visage zitandukanye Sadbi afite visage y'uburirimbyi arafise monde y'uburirimbyi arafise na visage y'umupromoter arafise na visage mani y'umukomedien Sadbi ari yambika ishusho ashatse ubukomedie tubuzi kuri Alvin Smith bro Sadbi image zose uzi nga muri game arazifise Sadbi nta muntu amusumbya gupromotinga mani nta numwe ngamo nta numwe na mu promoter numwe asumbya Sadbi gupromotinga muta satura reka Sadbi kutwemera twebwe yatwemeye kuva kera kuko Sadbi man niwe muntu wa mbere yizeye promotion kuva atarahitinga cyane nkuko yizeye cyane promotion niyo mpamvu yaremye ikintu bitwa Team Satura sivyo iyo Team Satura yari yizeye aravuga ati urugwaruka ndemye nigo ruzopushinga ibikorwa vyanje buryo umuntu agupushinga sujya muntu gusaba afite aba followers benshi no harimo ushaka kugupushinga mu buryo bw'akarimi mwisita akakuvuga akagupushinga yaremye urugwaruka rutandukanye agwigisha gukoresha rezo sosio kandi Sadbi impamvu ivyo bintu vyaje ni Dumba ni ya dossier bona Dumba yakoze video ari karerekana amadolari menshi amafaranga menshi mani bijya bintu kwanza uranda kubwira ikintu keye nta muntu numwe nga kuri inosi atofata video afite amafaranga menshi urabona nk'ubugiye ahantu bariko baragurana parcelle bwati jewe no mahera ngira ndayakoreshe gusa video nakavido gusa gato bamfata nta don't easy cyo garaba umuntu nyene uzi afise amafaranga muri banki cyagomba kurotira urumva inzira zose ubikuramo bro uwo bikora kandi ukerekana amafaranga menshi bujya kwerekana amafaranga menshi muri video sivyo bigaragaza ko ayo mafaranga yose ari gwawe oya ivyo bintu yabishize mu bwenge buke Dumba je narinzi yuko Dumba ari umuntu akuze narinzi ko Dumba ari umuntu afite ubwenge ariko nasanze mana atabwenga agira pe nta muntu mana aci ubwenge mu kwisha amera yiwe none nabwenga afise mani ntawuzi kora amafaranga yiwe ko nagwa akarorero ati na wewe wokora video ufite amafaranga menshi kandi amadolari urazi ko ari bidolari vya fake ibigo vya Berikri urashaka kubitambikizaho abantu bagahabuka mani bagahabuka ati wo mpetera tunze uyare kwera ari muri Amerika abantu baca bavyemera cyane kwereka ari muri Amerika deje ariko no ngamu muri ari umuntu yo gutambagiza idolari ngaha kandi za seri agakora video ati none wako Berikri yatweretse agasashe kuzuya amadolari inde Berikri none cyangwa video nayo abonye ni vya fake bijya mani na case done hari umunsi twigeze kuva kurotira amafaranga ya YouTube twari tuye kurotira 6 million ayo mahera yatambikijaho ku gitanda ahafotorera umwana wiwe ibihumbi 10 gusa urumva aho wamubona yibaza ngo na mahera yiwe yose kumbe yagira duhembe agura ibi ahemba abakozi yagira ibi urumva yagira atambikize mo nimba yasigaranye menshi asigaranye nka 2 million yonyene sivyo ariko akweretse 6 million bijya rero nka Dumba nk'umuntu je narinzi yuko basipetete bafise ubwenge ariko nivyo yogira ubwenge gute ujya ari nk'umukobwa akeneye umugabo deja numuhunga akeneye umugabo numuhunga akeneye umugabo umva yogira ubwenge gute mani nta muntu nka Sadbi mwo kwishurana oya kore ujeze kuvuga iki ko Dumba akeneye umugabo Dumba mani none Dumba we ntuzi yuko akeneye umugabo oya Dumba akeneye umugabo harashaka umugabo kabisa Dumba nacara byumva araza gutwishura none nabizi rega arabizi arabizi neza yuko akeneye umugabo kandi arabizi je n'abantu ahora create agenda bazi ya agenda bazi ariko mani branding has had kwishuye je ancreye je fresh je no mwemerera higamani je nta abantu nkabajya nankira je no mwemerera akaguhomora amhomorera he ari muri Amerika ndinga ega ni nk'aba bakobwa bino bakunda n'abahungu bari muri Amerika none muzohurira we mwemerere hama wibereho wikubitira ivyunguka urabona ke nta branding nka Sadbi mani yo kwishura ukaca ukoresha ubwonko buke nka burya
hajya bari umuntu aciye ubwenge mani yari kumwereka yuko ari umuntu afise ubwenge afise mindset zikora neza yarigaragaje yuko atabwonko agira pe. Okay kore ibibazo byanyana nanditse bitatu jewe birarangiye sinzi ko ufise ikindi wongera ko nyimba atakindi deja n'imvura igomba ari ubunyanyazi bukobura tugende bana we kamera wamaze kwizibira reka abadukurikirana tubahereza ivyo tuzogaruka tubabwira ibindi murakoze.